Tuzugurure Bibiliya zacu igice cya mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 17 dushikane ku 19 aravuga ngo kandi kwiyo mwambaza muyitaso aricira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze itarobanuye ku cubahiro mu mari gihe cyo kuba mwisi mutinya muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimburakimazi mwarazwe n'abasogokuruza atari bishira n'ifeza canke izahabu ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara niyo ya Kristo. Amen. Abaheburayo igice c'icenda umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 haravuga ngo none amaraso y'impene n'ay'imfizi hamwe n'umunyota w'inka yavutse ubwa mbere bimijwe kubahumanye ko vyeza imibiri igahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mwemu ahoraho nazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfa gusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Yesu abaha umugisha. Ndabanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ndagomba ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo wongere usubiza agaciro amaraso ya Yesu. Imana yarambwiye yuko hari abantu badaha agaciro amaraso ya Yesu, batazi n'icyo amaze, batazi n'ubushobozi bwayo. Hariho n'abandi bari babizi ariko batagiha agaciro amaraso ya Yesu. Ndagomba rero uno munsi ndakwibutse wongere usubiza agaciro amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Amaraso ya Yesu afise agaciro kadatituka. Amafaranga aratakaza agaciro uko umwaka utashe ugasanga amafaranga yatakaje agaciro, ariko nagira ndakubwire ngo amaraso ya Yesu afise agaciro kadahera. Amaraso ya Yesu agira ikimazi kuri vyose, ariko amafaranga canke izahabu hariho ibintu idashobora kugura. Naho izahabu izimbye uyishoye boguha amahera menshi, ariko ayo mahera boguha hariho ibintu adashobora kugura. Naho wowe utunze ufise amahera menshi hariho ibintu udashobora kugura. Amahera bigugwa n'amaraso ya Yesu. Nico gituma amaraso ya Yesu afise agaciro ku bintu vyose, afise agaciro kanini ya cyane. Haleluya. Ubugingo budashira ntushobora kubugura amahera, ubugingo budashira ntushobora kubugura izahabu. Nawe woshora amatoni n'amatoni ntibashobora kuguha ubugingo budashira. Wa musore w'umutunzi yaratunze ariko aza kwisanga hariho icyo adatunze cyari kimwe, ubugingo budashira. Niko kugenda aramubwira ati nokora iki kugira ngo nze ndaga ubugingo budashira. Mu yandi majambo yari yabonye ngo naho ntunze, naho mfise vyose, ivy'umubiri ndabifise binkwiye, ariko ubugingo budashira simfise, kandi nayo mahera mfise sinshobora kuyagura ubugingo budashira. Niko kugenda kwa Yesu aramubaza ngo nokora iki kugira ngo nze ndaga ubugingo budashira. Yesu yaramwishuye. Haleluya. Amaraso ya Yesu yaduhaye ubugingo budashira. Amaraso ya Yesu yatumye twinjira mu bugingo budashira. Amaraso ya Yesu yatumye tugira agaciro amafaranga adashobora kuduha. Amaraso ya Yesu yatumye tugira agaciro ubwiza bwo ku mubiri budashobora kuduha. Amaraso ya Yesu na y'igiciro kinini ya cyane. Haleluya. Uyakunde kandi wongere nawe uyaha agaciro. Haleluya. Twasomye amajambo y'Imana ngo ivyo twaguzwe, ngo ivyo twacungujwe sibishira nk'amafeza canke amazahabu, ngo ariko twacungujwe amaraso y'igiciro kinini. Hariko ngo kinini, amaraso y'igiciro kinini y'umwagazi w'intama w'Imana utagira agasembwa. Haleluya. Icompa ukongera ugasubiza agaciro amaraso ya Yesu. Wayatituye gute? Ntaca kubwiye. Umunsi urahera utavuze ku maraso ya Yesu, umunsi urahera utigeze uhamagara amaraso ya Yesu, umunsi urahera ukava mu nzu ukagenda mu gisagara utigeze witwikiriza amaraso ya Yesu, naho watwituriye amaraso ya Yesu.
arafise agaciro kandi arafise igikorwa gikomeye akora mu bugingo bwacu. Amahera cyangwa izahabu ntibishobora gukora icyo gikorwa amaraso ya Yesu akora mu bugingo bwacu. Igikorwa cya mbere ayo maraso ya Yesu akora, aratwoza icyo givyaha. Mbega amafaranga yotwoza ivyaha? Mbega wotanga amafaranga kugira ngo Imana ikubabarire? Amaraso ya Yesu aratwoza ivyaha vyose. Kandi ayo maraso ya Yesu yeza umuyuda, akeza umugiriki. Ayo maraso ya Yesu yeza abirabure. Ayo maraso ya Yesu akeza abazungu. Ayo maraso ya Yesu yeza abatunzi. Ayo maraso ya Yesu akeza abahambaye, aboroshe, abana bato, abakuze. Ayo maraso ya Yesu nukuri umuntu yahaye agaciro, amugirira ikimazi ataravye icari. Haleluya. Turabatunzi kuko dufise amaraso ya Yesu. Turabigiciro kuko dufise amaraso ya Yesu y'igiciro kinini ya cyane. Turabigiciro. Rero ntuzoza urigurisha rumwe ndagusaba. Murabona umukuru w'igihugu aza gusumira kwa Siyoni, wewe ukaza kwishora kwa Siyoni, n'umukuru w'igihugu adashobora kukugura. Bisigura ngo wishoye kwa Siyoni, umukuru w'igihugu ntazona kugura. Bisigura ngo uba witituye, wishoye mu kabare, uba witituye, wishoye muri ya boîte de nuit, uba witituye. Wamwigemereka kwititura, wishora ku bahungu bose ubonye, n'abahungu batagira agaciro, mu yandi majambo batagira amaraso ya Yesu, ukishora ukagurisha umubiri wawe waguzwa amaraso y'igiciro kinini, ukawutanga ku wari we wese atagira n'umwami Yesu muri we. Ubu uri kurititura cyane. Haleluya. Imana idufashe. Ese icoma uyu munsi ukava hano wongeye guha agaciro amaraso ya Yesu. Uyaha agaciro, uyakunde, wamuyashima, wamuyatazira, wame uyahamagara ku bugingo bwawe. Afise igikorwa akora ku bugingo bwacu. Navuze ngo ubwa mbere aratweza. Amaze kutweza duca twemegwa n'Imana. Usomye Igice cya mbere Yohana yanditse mu gice cya mbere ku murongo w'indwi haravuga ngo, ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Ni icyaha cyose. Nta cyaha na kimwe amaraso ya Yesu adashobora kweza, adashobora gukurako. Haleluya. Mu yandi majambo, umaze gutahura yuko amaraso ya Yesu akura ku icyaha cyose, niwongere kuguma wiyagiriza. Uzi yuko wahamagaye amaraso ya Yesu ku bugingo bwawe, uzi yuko kumbure wakoze icyaha, inyuma yaho ukitahura ugahamagara amaraso ya Yesu ku bugingo bwawe, nuze wongere gutinya, nuze wongere kugira ubwoba, wizere. Erega burya no kutizera ko amaraso ya Yesu yakogeje ni icyaha. Ni icyaha. Amaraso ya Yesu yoza icyaha cyose, cyose. Icyo wita kinini araceza, icyo wita gitoya araceza, icyo wakoreye ahabona araceza, na bya bindi wamukorera mu mwiza aravyeza. Bisigura ngo niwahayahamagara uno munsi arakweza, agutunganye. Icyo usabwa gusa nukudasubirayo, nukutabisubiramwo. Atwoza icyaha cyose. Kandi tubuze ko atacyaha dufise, twoba tuyigize umubeshi. Nicyo gituma dutegerezwa kwama duhamagara amaraso ya Yesu ngo atweza dutunganye. Haleluya. Ndakunda Dawidi, niwe yihana n'ivyaha ngo vyoba bimwinyegeje. Ni icyaha noba narakoze mu butamenya bwanje, ariko naco nyene ukimbabarire. Paulo yaratahura ngo mvuze ko atacyaha mfise noba ndayigize umubeshi, kubera nshobora kuba narakoze ivyaha binyinyegeje sindabitahure. Hari igihe umuntu akora icyaha ntabimenye. Iyo ari umuntu afise umutima umenetse, muhemu yeraraza akamubwira ngo yamara icyo kintu ntuzogisubire, ni icyaha. Umuntu rero akabitahura akabona kubireka. Rero kubera dushobora gukora ibyaha ntidutahure ko twababaje Imana, nicyo gituma dukwiye guhamagara amaraso ya Yesu uko bukeye uko bwije. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 haravuga ngo, bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Ibaze rero agaciro k'amaraso ya Yesu.
akuraho ibyaha by'abantu bose bari mu isi. Ntatoranya, Yesu yayavuye ayaviriye abari mu isi bose. Amafaranga ntashobora gukiza abari mu isi bose, ariko amaraso ya Yesu naho rero agiriye agaciro gakomeye. Na Yohana rero umubatizi arabihishurirwa, arabwira abari bamukikije ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana uje gukuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Kuko hariho abari biko barihenda ngo kumbure Yohana umubatizi ngo niwe yari yaravugishijwe n'abavugishwa n'Imana ko azoza, acarababwira ati nguyo rero araje, umwagazi w'intama w'Imana uje gukuraho ibyaha byose by'abari mu isi. Yari amajambo aremesha ku bari mu byaha, nuko nyene batanavyakiriye. Abafarisayo, abasadukayo bari bamukikuje, bamwe baza n'uburyarya ngo baje kubatizwa na Yohana, ntavyo bakiriye, ni iryo jwi ntacyo ryababwiye. Ariko we nagira ndakubwire ngo nuvyirengagize, Yesu yatanzwe asesa amaraso yiwe ku musaraba kugira ngo akure ibyaha ku bari mu isi bose, nta n'umwe avuyemwo. Nukuvuga ngo uwikuramwo nawe nyene niyemera ayo maraso, niyemera ico gikorwa Yesu yakoze ku musaraba, nawe nyene abakoze icyaha. Nico gituma azotsindwa n'urubanza kuri wa musi. Niwe buri hano utemera ayo maraso, utemera n'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, kuko niho amaraso yiwe yaviriye menshi, amaraso y'ububasha, amaraso y'inkomezi. Uyu munsi ntuze gusubira inyuma utavyatuye ngo kuva uyu munsi ndavyizeye, ndavyakiriye, ndavyemeye, ayo maraso afise ububasha. Ariko ntushobora kwemera amaraso utemeye uwayavuye, ntushobora kwemera amaraso utemeye uwayatanze, ntushobora kurindira ngo ayo maraso azokora igikorwa ku bugingo bwawe utemera uwayavuye, uwayatanze. Ayo maraso yaviriye abari mu isi bose, hatavuyemwo n'umwe. Hatavuye amaraso nta guharirwa ibyaha, nk'uko uwandikiye Abaheburayo yavyanditse mu gice c'9 umurongo wa 22. Aravuga ngo nk'uko ivyagezwe biri, ibintu ni nka vyose vyozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Iyo Yesu atava amaraso ntituba twarahariwe ibyaha. Tumukomera amashi Yesu, tumukomera amashi kubw'amaraso yemeye gusesa, kubw'amaraso yavuye kugira ngo jewe mparirwe ibyaha, ariko nawe ushobore guharirwa ibyaha. Haleluya, haleluya. Tuzi ikiganza cyawe uvuge ngo Yesu ndagushimiye ko wavuye amaraso ku bwanje. Bivuge cyane uti Yesu ndagushimiye ko wavuye amaraso ku bwanje, kuko hatavuye amaraso nta guharirwa ibyaha. Yarakoze rero aragahezagirwa cyane gose. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, yivyagiye kuri ya ntebe yari ifise igitabu mu kuboko kw'iburyo, hanyuma irabaza ngo mbega ninde bibereye ko yobumbura iki gitabu ngo amene ibikimatanije. Muri iki gice cya 5, ninde yobumbura iki gitabu ngo amene ibikimatanije? Uwo yari Yohana, ariko arahishurirwa abona ngo igitabu kiri mu kuboko kw'iburyo kw'iyivyagiye kuri ya ntebe. Arasemerera avuga ngo ibinyabugingo bari bamukikije, abakuru 24, abamarayika bamukikuje. Aravuga ngo mbega ninde bibereye ko yobumbura iki gitabu ngo amene ibikimatanije? Ni ku murongo wa 3. Nihagira uwo mwijuru canke uwo kwisi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabu canke kukiraba. Arabura umuntu n'umwe mu bantu bose, n'ababakuru n'ababazehe. N'ababazehe barajugumira, abatama wamengo bategerezwa kurinda, nabajya bazehe nawa yeshwe nta numwe yubahutse. Ni kuzimu nta wubahutse, na Satani yiyemera ntiyubahutse, nta numwe yubahutse. Umurongo wa 4, uwo ni Yohana rero. Nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabu canke kukiraba. Umwe muri babakuru arambarira ati nacurira intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabu amene ibikimatanije. Haleluya. Intambwe yo mu muryango wa Yuda wenyene, niwe wenyene
Yohana arabihishurirwa ati ntaco, reka gutinya, hariho umuntu umwe agira yabira ico gitabo, niwe ntambwe yo mu muryango wa Yuda, nuyo wenyene abishoboye. Yohana abona gutuza, Yohana abona kurema. Ahandi ngo yari yagize ubwoba ngo ararira cyane kubera habuze umuntu n'umwe yabira ico gitabo. Ku murongo wa 6, mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama uhagaze, asa n'uwishwe, afise amahembe 7 n'amaso 7, nibyo mwemu 7 z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura, umviriza, araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe. Mwumvise uwabishoboye? Yesu, haleluya. Amaze kwakira ico gitabu, bya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi. Twari dukwiye kumwikubita imbere natwe, haleluya. Baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, babakuru, babazehe n'abanya binyabugingo bose n'abamarayika bikubita imbere y'uwo mwagazi. Kubera iki? Ari we wenyene abishoboye kwemera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimuve hasi tumwunamire, tumwunamire nk'uko ibinyabugingo byamwunamiye. Twebwe ntitwari tuhari kijya gihe, ariko uyu munsi ko tubitahuye yuko n'ababakuru babonye hashoboye kuboneka uwufata cya gitabo ngo akibumbure, ngo acugururame n'ibikimatanije, baciye baca bugufi barunama. Natwe twuname tumubwire ngo Yesu warakoze, warakoze kwemera kwabira ico gitabo ukamena ibikimatanije. Warakoze Yesu, warakoze. Bivuge umubwire ngo warakoze. Turakunamiye. Umuntu wese ahari, abari hafi n'abari kure, tumwunamire tumubwire ngo Yesu warakoze kwemera kubumbura ico gitabo, kwemera kubumbura ico gitabo. Mu kwemera kubumbura ico gitabo twarakize, twarabohotse. Haleluya. Amaze kwakira ico gitabo, bya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bose bafise inanga n'ibikombe by'izahabu byuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Baciye baduza amasengesho, haleluya. Baririmba indirimbo nshasha bati birakubereye kwakira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose, mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Haleluya, haleluya. Tumukomera amashyi uwo mwami. Yacunguye amahanga yose, yacunguye imiryango yose, yacunguye isi yose. Haleluya. Yacunguye amoko yose, ayacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Arakwiriye kunamigwa. Ndaguhaye icubahiro mwami Yesu. Haleluya. Urabereye, urabereye. Umurongo w'10, akabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. Iki nico cyaduhinduye abami n'abaherezi, nuko Yesu yemeye kuva amaraso, nuko Yesu yemeye gutanga ubugingo bwiwe. Hari kubwanje, hari kubwawe. Haleluya. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro. Warakoze kwemera kutuvira amaraso, warakoze kuduhindura abami n'abaherezi, warakoze gucungura imiryango yose, amoko yose, abindimi zose, abinkoba zose. Warakoze kuducunguza amaraso yawe y'igiciro, uduhindurira abami, uduhindura abaherezi. Haleluya. Yaduhinduriye muri ino si nyene.
ewe Yesu warakoze. Yohana rero umurongo wa 11 aravuga ngo ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na babakuru, igitigiri cyabo cyaramasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi, bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha, ubutunzi, ubwenge, ubushobozi, icyubahiro, guhimbazwa n'umugisha. Haleluya. Umviriza ibyo bavuga, ibi mbega wamubikora? Hari igihe wicara ukamubwira ati mwami Yesu urabereye guhimbazwa, urabereye guhabwa icubahiro, urabereye guhabwa ububasha, ubutunzi, igitinyiro. Haleluya. Umugisha, byose ni wabibereye, kuko yakoze igikorwa ta wundi yemeye kugikora. Yakoze igikorwa cyananiye abantu bose. Murongo wa 13, kandi cyaremwe cyose cyo mwijuru, mwisi, ikuzimu, hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, numva bivuga biti yivyagiye ku ntebe hamwe n'umwagazi w'intama, umugisha, icubahiro, guhimbazwa n'ububasha bibe ivyabo ibihe bitazoshira. Amen. Ibyaremwe byose byo mwijuru, byo mwisi, by'ikuzimu no mu kiyaga byose, mwumva aya majambo bavuga. Twebwe yacunguje ayo maraso y'igiciro. Aya majambo ni mwumva ko tworushiriza kuyavuga. Dukiye twama tuvuga tuti ewe mwagazi wishwe urabereye guhabwa ububasha, ubutunzi, ubwenge, ubushobozi, icubahiro, guhimbazwa n'umugisha. Tukongera tugasemerera n'ijwi rirenga, atabwoba atasoni, kuko igikorwa yakoze cyaduhaye gushira amanga. Ewe mwagazi w'intama urabereye guhabwa umugisha, icubahiro, guhimbazwa n'ububasha, urabibereye, byose ni ibyawe. Haleluya. Dukiye kwama tugira umwimenyerezo uko bukeye uko bwije, tumuhimbaza, tumutazira. Yesu turagushima, warakoze. Yesu yakoze igikorwa gikomeye mu bugingo bwacu, yakoze igikorwa gihambaye. Si ibyo gusa, yaducunguye akatwoza ico y'ivyaha, atarobanuye ku cubahiro, atarobanuye ku butoni. Hari ikindi kigira kabiri yakoze muri twebwe. Ayo maraso yavuye adukura munsi y'ububasha bwa Satani n'ubw'ikibi cyose. Nitukemere kuganzwa na wa mubi, nitukemere ko ibibi biba muri twebwe bituganza. Buryo umaze kwizera Yesu, ayo maraso akamenya agaciro kayo, nakwiye kuganzwa na Satani ngo agendere munsi y'ububasha bwiwe. Ikibi ngo kiba ari cyo kimuganza, oya, ahubwo ikibi ni dukwiye kwama tukinesheje iciza, kuko Yesu yarabirangije, yarashesha amaraso kugira ngo Satani niyongere kutugira kububasha. Bisigure ngo iyo Satani atubonye kwa maraso aratinya, akajugumira, akavuga ngo uyu muntu si uwanje. Nico gituma kuva mu nzu udahamagaye amaraso ya Yesu ngo atwikire ubugingo bwawe, uba wishoye kwa Satani. Ibaza imisi wamuva mu nzu ukiruka mwibarabara cyanye kuryama, udahamagaye amaraso ya Yesu ngo atwikire ubugingo bwawe, uba wishoye. Satani ashobora kugukorerako ibyo ashaka byose. Nico gituma mwijoro abadayimoni baza bagasambanya abantu mwijoro. Kubera iki? Baraza bagasanga nyene ntibazitiriwe, bakaza bagasanga ntibakingiwe, bagasambanya abagabo, bagasambanya abagore, abasore n'inkumi bakabasambanya mwijoro. Bya bigabo byo mwijoro n'ibigore byo mwijoro bigasambanya abantu, n'ibidayimoni biba byarungitswe na Satani. Nibikwiye kukugira kububasha, kandi buhamagara ayo maraso ya Yesu ku murango no mwijoro. Niwe yahamagara wa mubi ntazokugira kububasha, haba namba ntazokugira kububasha na gatoya. Ariko kutayahamagara uba wishoye. Igituma navuze ngo hari abatituye ububasha bw'amaraso ya Yesu. Niwibuka igihe uherukira guhamagara amaraso ya Yesu. Mbega iyo uryamye urayahamagara? Iyo uzindutse uvyutse mu gatondo urayahamagara mu rugendo mu kazi ugiyemwo? Iyo wuriye indege, mugabo kenshi utwuriye indege ntawe uvyibagira kubera indege iteye ubwoba. Kenshi vy'ukuri jewe sinibaza ko hari uvyibagira, uretse abantu bamwe. Umunsi umwe twari mu ndege, umwe arasimba arandamutsa,
acavuga ngo ngwemwe ngo namahoro ngo karanje kuryama sinzire ngo kazima mbonye turi kumwe. Jewe rero mbaye Yesu. Kumva uruhamagara amaraso ya Yesu baca baja kubwira Nadine ngo ntaco twabonye mama ko turi kumwe ngo ntangorane ngo reka ngo, ariko umuntu yakijije yibagira guhamagara amaraso ya Yesu aba yishoye mu minwe ya Satani. Amaraso ya Yesu n'urukingo aradukingira. Amaraso ya Yesu atuma tuba mu mutekano, niyo adukingira. Jewe sinokwizigira abajejwe umutekano ngo ndeke guhamagara amaraso ya Yesu. Hariho ibyo badashobora kunkingira, hari ibyo badashoboye namba, biza bikabacamwo bikanshikira bikandasa. Mbega imyuka mibi boyirasa sangapi, ariko imyuka mibi iki kansanga ko amaraso ya Yesu ikihunga ikavuga ngo uyu mumama suwanje. Amaraso ya Yesu aradukingira. Nico gituma muri cya gihe Abisirayeli Imana yagomba ibakure muri Egiputa, cya gihe yagomba ibashitse kw'icago ca nyuma, yababwiye ngo mubaga umwagazi w'intama, hanyuma amaraso yawo muyasige ku bishimaryango. Usomye mu gice cya 12 umurongo wa 13 haravuga ngo ayo maraso azobabera ikimenyetso ku nzu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cyago kizobazako ngo kibarandure. Nimwumva ko ari urukingo gahemwe aho nzobona ayo maraso. Kandi ayo maraso rero yarayiki ay'umwagazi w'intama, amaraso y'impene avanzwe n'umunyota ngo w'inka ya mbere yiriza ivutse ubwa mbere, ngo nimba bivanzwe bakabisiga ku mibiri y'abantu bahumanurwa, ngo none amaraso ya Yesu nazorushiriza kuduhumanura, guhumanura imitima yacu n'imibiri yacu kugira ngo dukorere Imana turabayihimbaye. Amaraso ya Yesu arushiriza kuduhumanura. Nimba amaraso y'impene yokora igikorwa, nimba ya maraso y'umwagazi w'intama mu gihe cy'Abisirayeli yaratumye bakingirwa umuranduzi ariko ararengana mu gihugu cya Egiputa, akarengana inzu zabo, inzu kubera yabonye amaraso yari ay'umwagazi w'intama w'Imana. None amaraso ya Yesu uhoraho yatubonyeko. Umuririmbyi yaririmbye ngo uhoraho umucamanza iyo tubonye ko amaraso naducira urubanza rubi, ariko aca twita abagororotsi. Haleluya. Siyo twisize agapudre kaye, siyo twikoze, siyo twambaye neza, siyo abonye duhagaze neza. Oya, iyo tubonye ko amaraso naducira urubanza rubi, ariko aca twita abagororotsi. Haleluya. Amaraso ya Yesu aradukingira. Ivyo amahera todukingira, ivyo zahabu zitodukingira, ivyo abajejwe umutekano b'igihugu batodukingira. Nico gituma kizira kuryama udakikuje igihugu cy'u Burundi amaraso ya Yesu. Ego barakora ivyo bashoboye, mugabo bazodukingira bimwe, ariko hari ibindi batazoshobora kudukingira. Bitubikingirwa n'amaraso ya Yesu gusa. N'abapfumu n'abarozi iyo baje bagasanga waraye witwikirije amaraso ya Yesu, barakubona bakabona badashobora kugukorako, bakabona umuriro. Hari igihe babona umuriro bakabona uri umuntu uteye ubwoba, kubera iki? Unyegejwe mu maraso ya Yesu. N'Imana itubonye kwayo maraso niducira urubanza rubi. Haleluya. Iyo tubonye kwayo maraso ishavu ryayo rirahwama nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. No mu ijambo ry'Imana biriyo mu Baroma 5:9. Ayo maraso ahwamika ishavu ry'Imana. Amaraso ya Yesu ahwamika ishavu ry'Imana. Imana yari kukugirira ishavu ikakurandura, ariko yaza igasanga wamaze kwitwikiriza amaraso ya Yesu, ishavu rigaca rihwama, hanyuma ntibe ikiguciriye urubanza rubi, igacikwita umugororotsi. Haleluya. Kigira gatatu, amaraso ya Yesu aradutsindanishiriza. Atsindanishiriza umuntu wese yizeye, atarobanuye ku butoni n'ubundi, aradutsindanishiriza. Niduciga urubanza rubi, nidutsindwe n'urubanza. Uraza gusoma mu Baroma 3:23 gushika ku 26. Urasoma neza yuko amaraso ya Yesu aradutsindanishiriza. Ikigira kane, amaraso ya Yesu
ahumanura imitima yacu kugira ngo dukorere Imana tuyihimbaye. Dusome mu Baheburayo 10 umurongo wa 22. Haravuga ngo twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu imijagiwe ngo ivemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Twegereza atabwoba bw'amaraso ya Yesu, twegera intebe y'Imana, nico ca gatanu. Amaraso ya Yesu atwegereza Imana, amaraso ya Yesu yaduhuje n'Imana. N'uyu munsi hari abantu batotumbera mu nyonga z'Uhoraho, borandurwa na ryashavu ry'Imana na bwa burake bw'Imana, ariko kubw'amaraso ya Yesu tugashobora kongera kwegera Imana. Erega none warakijijwe, ntiwakoze ibyaha. Umaze gukizwa nta byaha bitandukanye wakoze, ariko igihe cyose duhamagaye amaraso ya Yesu aratweza, hanyuma bigakunda tukongera kwegera Imana. Usomye muri Yohana 6 ku murongo wa 56 haravuga ngo abarya uwo mubiri bakanywa n'amaraso yanje baba muri jewe nanje nkaba muri we, bica bituma tugiranira imigenderanire n'Imana myiza, bitungumiza mu Mana. Kunywa amaraso ya Yesu, kwizera amaraso ya Yesu, igikorwa cy'amaraso ya Yesu, kwama wayahamagaye kuri we ngo uyanyoyeko ngo aguma muri Yesu, Yesu nawe akaguma muri we. Rero bisigura ngo kuja ku meza y'umwami bituma tushishikara kugiranira imigenderanire myiza n'Imana. Kandi nivyo kuba ari kugira ngo tunagura ubumwe bwacu n'Imana, twibuka ko yabitubwiye ngo uzorya ku mubiri wanje akanywa ku maraso yanje nzoba muri we nawe abe muri twebwe. Kubw'amaraso ya Yesu imigenderanire yacu n'Imana iranagurwa, kuko dusubira kwemerwa n'Imana kuko ibitubonye kwa maraso. Amaraso ya Yesu yatwinjije mu isezerano rishasha. Amaraso ya Yesu mu gihe cy'isezerano rya kera nta buntu bwari buhari, ariko ubu turabufise kubw'amaraso ya Yesu. Mu isezerano rishasha twinjiye mu buntu. Murabizi namwe kera nta muntu numwe yashobora kwegera hera hahera, nta muntu numwe yashobora kugenda ngo yitangire ikimazi wenyene ubwiwe yisabira imbabazi y'ibyaha yakoze, mbere naho cyaba ikimazi cy'amashimwe ntawubahuka kwinjira hera hahera, kuko Imana ikubonye ko agasembwa wacupfira aho nyene yakikwica. Uburake bw'Imana bwaca bukora ubwo nyene. Ariko muri kino gihe umuntu wese arishikira ahera hahera, wenyene arigira akisabira imbabazi, ari bimazi by'amashimwe akavyitangira. Nimurinda kubiha abaherezi. Ubwa mbere umuherezi yarinda kwiyeza, akiyeza we na wenyene akarondeza yuko atagasembwa kamusigayeko, kuko yinjiye ahera hahera n'agasembwa yagwa hera. Hanyuma babandi bamuhe bimazi, mbega byaba byemewe canke byaba bitemewe? Byaba byemewe, kandi yagiye n'ivyaha. Ni mu vyumva yuko hari igihe umwaka umwe batababarirwa kubera baserukiwe n'ufise agasembwa. Abaherezi benshi ngo baguye ahera uko binjiye n'agasembwa. Ariko ubu rero si ibyo bihe turimwo, ubu turi mu buntu bw'Imana. Ubu duhamagara amaraso ya Yesu gusa ugaca winjira hera hahera. Haleluya. Amen. Cya gihuzu cyahora kikingiriye ahera hahera cyaratabuwe. Ubu umuntu wese arishikira ku Mana, ubu umuntu wese arishikira akabwira Imana ibiri mu mutima wiwe, akabimubwira byose uko bingana. Haleluya. Mwumva tutari mu buntu bw'Imana ga yemwe. Amaraso ya Yesu afise ubushobozi budasanzwe ku bugingo bwacu. Icoma ugasubiza agaciro amaraso ya Yesu, ukayakunda, ukamuyashima, ukamuyatazira, ukamuyubaha, ukamuyahamagara ku bugingo bwawe. Uri mwibarabara, amaraso ya Yesu. Waba uri mwisoko, amaraso ya Yesu. Wewe uzoza kudandaza ibidandazwa byawe, ntiwigera ubihamagara ngo bitwikirwe n'amaraso ya Yesu, ukabona abandi baguma babashorera nawe ugafyura amaso. Ushitse ku kibanza utigera uhamagara amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu afise ububasha budasanzwe ku bugingo bwacu, arakora igikorwa kidasanzwe. Ni byinshi sinobivuga ngo ndabiheze, ariko amaraso ya Yesu arafise ububasha. Haleluya. Ijambo ryo mu Baheburayo 10 umurongo wa 29 haravuga ngo mugira ngo umuntu ntazoba kwiye guhanwa ibirushirije cyane, asiribanze umwana w'Imana
akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari igihumane, agacokora mwemu w'ubuntu, ngo azoba akwiye guhanwa birushirije gose. Umuntu ntiyasuzugura amaraso ya Yesu. Ndakwinginze ntugasuzugura amaraso ya Yesu ngo uyafate minenegwe, ngo uyafate nk'amaraso amwe y'inka amwe y'impene. Oya, usibijya n'amaraso ya Kristo Yesu, umwana atagira gasembwa, umwana w'Imana nzima, yemeye guseruka aho abatama bananiwe, yemeye guseruka kugira ngo acungure abari mu isi bose, yemeye guseruka kugira ngo aduhindure ubwoko bw'Imana, duhindure abami n'abaherezi. Yemeye guseruka n'amaraso y'igiciro kinini ya cyane, niyo waguzwe nanje niyo naguzwe. Turakwiye gushima tukanezererwa ayo maraso, kandi duhere twama tuyaririmba, duhere twama tuyatazira. Nagenda kugira ngo abadayimoni baragutinya iyo bakubonye kwa maraso, wamuyahamagara umenye ko ari yazogukingira ibyo abantu bose badashobora kugukingira. Umenye ko ari yazogukingira ibyo umuvyeyi atogukingira, cyangwa ufise ikigwanisha atogukingira. Ayo maraso tuyaha agaciro, tuyakunde, tuyubahe, tuyasiribange ngo tuyacokore, ngo tuyafate minenegwe, ngo uwuzoyafata minenegwe azoba akwiye guhanwa gose. Nukuvuga yuko abasuzugura amaraso ya Yesu bazotsindwa n'urubanza, abakengera amaraso ya Yesu bazotsindwa n'urubanza. Wowe umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma ngo ako gaciro k'amaraso ya Yesu kabe kuri wewe, ugira agaciro kandi ubushobozi bw'ayo maraso bube kuri wewe. Nta muntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo umwakire. Ayo maraso agukingire, ayo maraso akurinde uburake bw'Imana, ayo maraso akweze ibyaha byose umaze gukora. Utarakira Yesu aduze ikiganza ciwe. Kaze, Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Kaze, 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 nimutera intambuko mushike hano. Akira uwo Yesu, muzoba mwakiriye n'amaraso yiwe. Haleluya. Amaraso y'ubushobozi, amaraso y'inkomezi, amaraso y'ububasha. Abasore n'inkumi, amaraso ya Yesu arabeza batunganye. Muce mubandanya gukurira muri ubwo bushobozi bw'amaraso, kandi nagira ndababwire ngo muca muba bigiciro. Nta uzosubira no kubakengera. Burya kenshi dukengerwa ari twe twikengerejwe. Burya iyo dukoze ibyaha Satani aradukengereza cyane, tuba twikengereje gose. Ariko iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ayo maraso agira agaciro ku bugingo bwacu, natwe tukaca tuba bigiciro. Wamubaka dutinya, wamubaka jugumira tubonye. Haleluya. N'amaraso y'imbabazi awamikuburake Imana, n'amaraso niraza kandi zo kwama ndayashima. N'amaraso y'imbabazi awamikuburake Imana, n'amaraso niraza kandi zo kwama ndayashima. Musubire mwaya majambo muvuge mwami Yesu, uyu munsi numvise ijambo ryawe, none ndizeye ko wapfuye ku bwanje, warankijije. Uyu munsi ndavyakiriye kandi ndavyizeye. Injira muri jewe, umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye uyu munsi sinzosubira kwiganza, kuko aho umwami ari araganza. Wamunganza iminsi nsigaje yo kubaho kwanje. Mwami Yesu, umbabarira ibyaha byose nakoze, nabikoze mu kutamenya. Sinamenye ko wamaze kumfira, sinamenye ko amaraso yawe wayasheshe kugira ngo anyoze ibyaha. Ariko uyu munsi ndabitahuye, ayo maraso atwikira ubugingo bwanje, anyeze gose, antunganye.
mbuwera nk'uko nawe uri uwera. Ndahevye ibyaha byose nagendeyemwo, uhereye uyu munsi sinzosubira mu byo nahozemwo. Ndiyemeje kugukurikira iminsi yose yo kubaho kwanje. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora abakwizeye nanje nzobe ndimwo. Amen. Amashi menshi. Ishengero ryose mumfashe, aba bantu tubaragize Imana, kuko bujya kuvyemera ni kimwe, ariko kubishitsa bazoshobozwa na Kristo Yesu nyene, kuko ni wazobaha inkomezi. Nico gituma mumfashe tubashire mu biganza bya Kristo kugira azobashoboze kubandanya urugendo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu bakwakiriye ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndabagushize mu biganza. Wamubaganza ubarongore, uhereye uyu munsi ivyo bahora bagenderamwo babizinukwe, bagira amahoro bari muri wewe, bari mu ijambo ryawe, bari mu ngoro yawe. Ubaha inkomezi yo guheba ibya kera mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagaye mwemu yera ngo yinjire mu mitima yabo, n'ivyamwa vyiwe vyose bibe mu mitima yabo, hanyuma bame banezerererwa ijambo ryawe, bame banezerererwa kugendera mu kuri. Uzoba ukoze cyane, ubagirire neza, ubaha inkomezi zo kubandanya urugendo. Ndabasengera kugira uzobahe kurangiza neza gusumba uko batanguye. Urakoze, ndagushimiye ko vyumvise, kandi uzobashoboza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.